gashaka mu rukundo nabugenze nshaka nukuri kandi ndazi umpaye urukundo rwawe nta munsi n'umwe zo kwigera urira ku mwanya wa maye. Ahama ndakwibariza ikibazo kimwe mu buzima ho umaze guhemukirwa jewe ubwo bawari umaze kwinjira mu rukundo just mu rukundo naragwinjiramo ubinjiramo rero ubona ari nigeze gukunda narinzi ko aje kunkunda umva yarakurikiye amera yanje canambira vraiment nimba akurikiye amera yanje oya gezaho fata inzira y'uwara ndifate y'uwanje. Mbe nk'ubu hamwe wosanga Nekibu afise nka madame cyanye afise umwana pembeni wo vyifata mu guti wumandanye urukundo gacha cyo ruhagarika. Mpamvu nakubwiye ati je nuko ndamukunda nano usanga afise abakobwa injojo je gusa namubwiye amamezi abiri urukundo rwanje zo namuhaye ndazi atabona akamaro ko diferana ni nugwa abandi azona ko different n'ubwo abandi kandi atoca yicuza kuko nakubonye kare wewe kubera je niyo nkuze mba nkunze sindaba hirya no hino. Kuzwanyisha media nibaze ko muravyumva ko urukundo rukiriho ariko tu umwigeme turi mpanga yatewe ndibona mvumona nagiye hagati kugira ngo nago hasi shobore kumuvyura. Nekibu ugiriwe amahirwe menshi cyane Nekibu ariko ngira ndakubaza ikibazo kimwe Nekibu urashoboye kuronka umwigeme ashobora kugira ko gukunda vy'ukuri vya serious nyine ukumanya ahubwe ko gukunda Nekibu nigihe mpamvu itumye mwankira nyezina nuko naye mudi y'urukundo bufise nta mudi y'urukundo afise vraiment ushatse kuvuga ko atarukundo ruke kurimwo uburi mu gwango nta rwango ndimo bana cyo ndakunda abantu bose tu kandi umusitome ndamukunda tu ndagukunda vraiment sibyo sishaka nkunda nkuko ukunda abandi shaka nkunde abantu bose ndabakunda sibyo ndabakunda ko nandi ndazi ko bankunda ariko rero hariho ahantu ntagera hariho ibyo ntarengera nani kuri kutarenga basi ushaka dukore ko kugira ubirengere kuri je ndagukunda Nekibu ndagukunda wewe urumungu w'indoto zanje ndagusavye nyemerere nukuri ubonye gusa nakubonye imiterura uko bifata byose nizo byatumye ndagukunda kandi ndagusavye unyemerere. Bakuzwa nyinshi media reka tumvirize ivya Nekibu ariko tuwibuke ko umukobwa nawe Nekibu ndakwibariza ikibazo vyo vyarigeze gushuka hemukirwa ndazi aho ngize sinde mutoyi urukundo namaze kurucamo canke se sinzi gusa rukundo ni hatari man rukundo ni danje kabisa no munsi mustema bambwa kankunze gusa ikintu nakubwira cyo ukubona unkunze naye hari umuntu agukunze amahirwe ujya gukunze basi parapo ko yahajewe sibyo bizoba byiza gusumba ko uri kurakunda je kwa jewe mengo ntabwo na sindi muri modu neza sibyo jewe uyoba nkunze je sindamukunze mugabo ndazi wewe juste umaye n'amezi abiri nawe uwo nkunda amezi abiri gusa turi kumwe unawe utankunda gusuka uyamaye ndazi uwo nkunda ndagusavye amezi abiri gusa ndagusavye. Bakuzwa nyinshi media nibaze ko muri muravyumva Nekibu ndabona uno munsi twagira amwe yo kushika iwanyu umukobwa yamvuruze vraiment abati swingi nukuri je ndagusavye ungeze ahantu Nekibu abatu uhangeze ndavuga ati nanje nkuko ntagambarara ndavuga ati reka nzi na taxi no yayirishe vraiment mukuza turashikanga ariko vraiment wumve je twahuriye mu cara mahari ya tujino arirwa ariko vraiment turavuga ati nyene katuze turagira ngaha Niko ndimuhira ko mutabanje kumbaza. Iyo turenda kubaza ndakuzi ko utari kutwemerera ariko twavuze reka tugende tutamusanze turemera tukurindira. Okay, mwakoze kungendera kandi ubura umugenzi sivyo? Reka twibera abagenzi basi. Bisanzwe tu. Jena mugenzi shaka mu rukundo na bugenzi shaka nukuri. Kandi ndazi umpaye urukundo rwawe. Nta munsi n'umwe zo kwigera. Urira ku mwanya wa maye. Ntamareka ndakubaze Amina niyihe project ufitiye umuhungu itumye umukunda Warda niyihe project umufitiye uno muhungu kumva uri kuravuga ngo uramukunda cyane ko atazigera abona ko umwanya yataye umwanya yagukunze atawugize ikiba atawutaye mu kibazo bimeze gute? Juste agenda umukobwa niyemera kandi umukobwa ntihagarara ko kandi
sindi muri ba twadukobwa nta kigenda amafaranga ndafise icyo cyo ndagifise je ico nkeneye gusa ico no barambuzi n'urukundo umva ma urukundo je sinzomugoza kubijya ubonsanga umukobwa yakunanye n'umuhungu agoma déplacement amamega ivyo byose navyo nzomugoza nzoba ndabifise kwe nimba ari gisiko ukati gisiko ndagishira ko ndabikeneye sinavyo nzomugoza we gusa je cyo nkeneye kuri we n'urukundo gwe gusa ama hama ikintu wowe waramukundiye ko mbona amafaranga uyafise ubuzima bwiza ubufise ico wamukundiye nyaco ni ikintu ushaka kumenya kugira ngo dushobore kumenya tinekibu vy'ukuri ari uri kurahohoterwa cyane uri kurahohoterwa juste rero iyo nibanga y'urukundo iyo nibanga ry'umutima kubera narabonye benshi mugabo naramubonyeho cyane ndamyumvisemo sinzi naramukunze vraiment sinokubya ngo namukundiye iki cyangwa iki naramubonye ndamwiyumvamo umutima unambya ndamweneye uyu kuko nari narabonye benshi hama ndakwibariza ikibazo kimwe mu buzima aho umaze guhemukirwa jewe ya ubwo bari umaze kwinjira mu rukundo juste mu rukundo naragwinjiramo ubinjiramo rero ubona ari nigeze gukunda narinzi ko aje kunkunda umva yarakurikiye amera yanje canambira je vraiment nimba akurikiye amera yanje oya gezaho fata inzira y'uwawe nanjye fata y'uwanje mbe nk'ubu hamwe wosanga Nekibu afise nka madame cyane afise umwana pembeni wo vyifata mu gute womandanye urukundo gacha cyo ruhagare mpamvu nakubwiye ati je nuko ndamukunda nano usanga afise abakobwa injojo je gusa namubwiye amamezi abiri urukundo rwanje zoba namuhaye ndazi atabona akamaro ko different ni n'ugwa abandi azona ko different n'ugwa abandi kandi azoca yicuza kuko nakubonye kare wewe kubera je niyo nkuze mba nkunze sindaba hirya no hino ubakunzi banyishu media reka mbaze Nekibu kugira ngo dushobore kurangiza ikiganiro cacu nubwo mbona Nekibu gusa wasarije vraiment nta kuntu gushaka mumbabura n'ukuri mu gikoni vraiment Nekibu nta kibazo mutama wanje gira aho bawubahwe menyere gukubitwa mu guno munsi Imana ihabwe icubaho Nekibu ndashaka kugira ijambo uvuga kuri uyu mwigeme yafuye urubona ko urukundo rwamaze kumwica naraje ndabikubwira ubona ko umenga ni brag ndiko ndakubwira ko no munsi nibaze ko urashoboye kumubona live murashoboye kubibona nda ni gute bimeze gute uvuze kwiki Sike nakubwiye ikintu nk'icyo kujya ubuzima n'ubuzima avuze yuko ngo nabona difference yabo tumaze gukundana n'iki sister abantu turabantu sibyo abantu turabantu ndabisiko abantu muri abantu mugabo kuri jewe hazobayo differa ko sindi wa mukobwa nzoza nkurikiye amera yawe cyangwa sindi wa mukobwa nzoba nkurikiye nacho kandi sindi wa mukobwa nzoba nkurikiye uko uteye ngo 6 parts oya je nagukunze bivuye ku mutima. Okay, basi ngira ikintu kimwe wowe wankunde n'igihe nishaye. Siyo mpamvu navuze sinavuga ngo nasino kuvuga ngo nagukundeye amaso canke iminwa cyangwa uzuru oya. Urumva narakubonye mu mutima cyawe wibwira ubujyaniwe nkeneye. Urumva no nikintu umutima ukeneye. Mu majambo make yagukundiye vyose. None ucu vyumva muzeye? Yego kwenda gukunda kandi sinshaka ko ijambo kumbwira je ngo nibishoboka. Iyo jambo naryo nkeneye. None kubera iki basi wabibonye nkuko kuki utaje wenyine ngo bimbwire ukabanza gutumaho umva kura sinenda kumenyereye sinanze imitero yawe cyambona udinanye n'uyu naje uko twatuzinanye narababonye muri kumwe juste muri kumwe muragenda mu barari yo musigera ari mu modoka ndumiwe.